Mwiriwe canke mwaramutse bivanye na musa herereye twongeye tubaha ikaze kuri Kiyago ca Boss TV tugira tugaruke dufise n'umutumire adasanzwe naho subundi ni Cody the Black tugira tuyage kubijanye n'umugwano iri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aho muri Plaine de la Rusizi hafashwe n'igisirikare ca RDF uko vyakurikiranye vyabimeze gute tugaruke nshasha no kubihano vyafatiwe Joseph Kabila ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yoba iriko imurondeza mu kumuha umutahe. Ayo niyo makuru tugira tuyage ko tubibutsa ko dufise ko WhatsApp ya Kiyago ca Boss TV tubasabe ko mwebwe mwese muri abakunzi ba Kiyago ca Boss TV monyarukira kuri commentaire ya mbere iriko link ya groupe WhatsApp. Amahoro y'Imana abane namwe mwebwe mudukurikirana abakunzi ba BF News mu nkundire ndabaramutse ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro cacu cuno musi muri kino kiganiro cacu ingirizo ryandwi turaza kuyaga kubijanye n'ubugira kandi igisirikare ca Congo FARDC congeye kurasa ku gihugu c'u Rwanda aho congeye kubarasira ubundi bwato bugira kuri kabubiri mu ndwi imwe twaje twabwira kungene no operation yo kurasa ubwato bwa RDF ko yagenze mu dusange ndetse tubabwira ivyahononekariye naho bwari buvuye ndetse niyo bwari ko buraja nkuko amakuru yamaze kuba adushikira byose tuzo kuyaga kubijanye no mu minembwe aho inyeshamba z'u Rwanda RDF zisigaranye ibice bibiri kwijana kubera ko ibice 98 kwijana vya territoire ya Uvira vyaramaze vya territoire ya Fizi vyaramaze gufatwa na coalition FARDC just twabwire eske ubuzima bw'abanyamerikano kanya bumeze gute hariya mu misozi miremire ya territoire ya Fizi muri kiganiro aho imigwano yaraye ibaye kugira kujya gatandatu neza na neza muri kibungwe nyambare kimwe sinibuka neza agace ahabereye iyo migwano abene gihugu baho barakunkumura amatwi kabisa ndetse banashima ibikorwa by'abasikare b'u Burundi ndetse n'igisirikare ca FARDC na Wazalendo bariko barakora mu gushimisha ndetse no kurikana ubugabo n'ubutwari n'ubwitange bw'ivyo babazisuye bakorera abakongomani canke uburyo ariko bararasazimisha mu gihugu cy'u Rwanda RDF reko bene gihugu bari basanzwe muri bwo buce turaje tubabwira ukungene bivyemeze ndetse tunabahe video ingene abene gihugu bariko barataka batakangiza abataka bashimangira yuko ingabo zo Burundi ingabo za Wazalendo na FARDC bari mu gikorwa gikomeye kandi cita muri kino gihano turaza kuyaga gato mu mwanya muto cyane kubijanye n'ibihano vyafatwe Joseph Kabila ndetse hari amakuru avuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gusohora umutahe wo gufata Joseph Kabila inyuma y'ivyaha yagirizwa amaze gukorera ngaho ku butaka bwa Kongo sivyo gusa muri no nkuru zacu turaza kuyaga bijanye n'imigwano irikirabera mu nkengera za Plaine de la Rusizi nkuko amakuru yacu abandanye abivuga turaje tubabwira ikaze ni karibu rero wose dukurikirana awohereye hose muri kino kiganiro kandi mwibuke ndaza kubashirirayo ibijanye nuko Joseph Kabila yoba agiye gufatwa cyangwa gushirwa mu ntoki na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndafise video y'umuhinga adasanzwe yashoboye gusobanura mu mpera za kino kiganiro bamwe tubana kugira igano giheze baraza kubona ino video y'amateka baraza kubona ino video uburyo imeze neza n'ingene yashoboye kwisobanura mu buryo budasanzwe ndetse yerekana uburyo bwose Joseph Kabila umwanya n'umwanya ashobora gufatwa nka Maduro nkuko amakuru yacu abandanya abivuga imwe ko nija mu kiganiro cacu mu nkunde mazina musi cyane mwebwe mwese mudukurikirana aho muherereye hose vy'umwihariko bumva no mu Kirundi avuga bari mu Burundi mu Kenya Tanzania Uganda Mozambique South Africa yose muri rusange tutibagiye bari Burayi abari muri Amerika abari muri Aziya tubabwire ati mwiriwe canke mwaramutse bitegwa n'amasaha muri ko muradukana twebwe turi amasaha ya saa 9 n'iminota 41 z'ijoro murumva neza yuko kino kiganiro kizo kubashigera ko igihe cy'isaha 12 z'agatondo kwa zoba bamaze kuzindura ku rugo rwacu rwa YouTube channel nkuko natamwe ndabivuga kuri no munsi hongeye ku munsi wejo habaye bidasanzwe twarababwiye ibijanye n'imigwano yiriwe iraba mu misuzi yo mu gisagara ca Plito yo mu territoire ya Uvira ibitwara yababwiye ingene vyagenze twabwiye mu misozi hanamiyo Uvira yuko hiriwe imigwano ndetse ikomeye cyane birangirinyesha mbazo Rwanda zihatakarije bikomeye ariko muri kano kanya si ivyo nje kubabwira ahubwo naje ndababwire yuko FARDC yongeye gufata iduza Square S 25
irasa ubwato bw'igisirikare cy'u Rwanda bwari muri Iraki. Ubwo bwato nk'uko amakuru yacu abandanya bivuga bwasambuwe n'ibibombe bya FARDC mu gihe bwari buje buva mu gihugu cy'u Rwanda buriko burerekeza neza na neza mu buraruko bwa Ijwi, aho amakuru ko abivuga ubwo bwato bari pakiye abasirikare batari bake ndetse n'ibigwanisho biteke byari bizanye abasirikare ku ngo y'urugamba. Ariko inkuru y'umubabaro mu nyeshamba nuko atamusirikare n'umwe w'inyeshamba yashoboye kurokoka kino gitero cha Sukhoi SE-50 cyagabwe ku bwato bw'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Tuze tuvuge ngo M23 ni RDF yarije yivira mu Rwanda yidumbukiza hama ihura n'akaje karama. Tubabwira neza yuko ubu bwato muri inondwi nyene bugize kabiri burashwe na leta ya Kongo. Rero nibaza neza yuko mukomeza gutahura munamenya byinshi bisumba ibi. Mwe mwamaze gukora subscribe ndetse na like na commentaire. Kino kiganiro nashatse kukigira kigufi kugira ngo shobe kubabwira incamba kinge n'ibintu bimeze muri Minembwe kuko amakuru yacu avayo kandi abivuga. Biravugwa neza yuko coalition ya FARDC, ingabo z'u Burundi, FARDC na Wazalendo muri teritwari ya Fizi bamaze kwigarurira ibice 98% ndetse M23 isigaranye ibice bigera kuri 2 gusa kwijana. Ariko amakuru ava aho atubwira neza yuko M23 yamaze gutsindwa ngaha muri Fizi ndetse na Minembwe. Imaze gutsindwa niko guca yegeranya bene gihugu ibajana mu gace kamwe, irabegeraniza kugira ngo ba bene gihugu bacunge twigwaneho na M23. Uno munsi baba twigwana no M23 bavuga yuko bacunza bene gihugu, vyarahindukiye uno munsi abene gihugu no bacunze zino nyeshamba z'u Rwanda kuko barabafashe baca bagiraneza mu gace bitoka Geregere. Uno munsi Kageregere FARDC ishobora kwagaba ibitero kubera ko hariho abana benshi, hariho abatari bake hari abatari bake bari mu begeranijwe n'inyeshamba z'u Rwanda kugira ngo bashobore kuronka ico tuma FARDC ibatera. Rero baramaze kuronka ico tuma FARDC itabatera, ariko ku birindiro bitari kumwe nabo bene igihugu begeranijwe na M23 biriko birahura nibara hariya mu musozi miremire twari yafize neza mu Minembwe. Amakuru tubaze kuronka nuko nkuko anabeshi mwanayibonye mu binyamakuru byo mu Minembwe bari kubararira yuko ngo FARDC yongeye kurasa bikomeye ngo abene igihugu bo mu Minembwe. Ariko ivyo ntuze ngo tubihe ukuri canke tubitebeko, twabonye yuko ama propaganda yaba afande. Tubandanya nino nkuru yacu ku migwano yabaye ku munsi w'igerekerezo rya 6 yabereye ngaha mu micungararo ya Uvira. Abene igihugu bo ngaho muri ivyo bice barakunkumura amatwi babonye iby'ingabo z'u Burundi zakoze, iby'ingabo za FARDC zakoze ndetse n'ibyo Wazalendo bakoze bakorera inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Aho mbere mu byo twababwiye ko imirambo itari mike yashoboye kumenyekana. Aho mbere kuri uno munsi masaha y'umugoroba hariho n'imirambo 3 y'igisirikare cy'u Rwanda batashoboye kwivakiwa, yari cyandagaye ndetse inari ahantu mwibarabara ku buryo imbwa zose zarengana zaza zimotereza imirambo y'abasirikare b'u Rwanda barasiye ngaha muri Kigugwe nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Rero ngaha muri Kigugwe kabisa higaruriwe na FARDC bidasubirwamo, inyeshamba za Yabangingata ziyirukiye kabisa uburyo udashobora kuzibona. Ariko abene igihugu baba muri buno buce barakunkumura amatwi bibutse ivyo FARDC ngabo z'ubundi na Wazalendo bahakoreka. Ndabacishemo akavideo gato umwene igihugu ariko aravuga uko ibintu byari bimeze no munsi muri rusange. Vraiment félicitations ku Wazalendo, félicitations ku FARDC, félicitations ku Unité Ibu, félicitations kabisa ku FNDB. Yes, ndibaza murumvise kabisa Kongomani nyene yari karavuga ivyo rugamba ndetse n'abashinzwe muendelee mbele kufukuza ile shenzi na kuna kurudia nyuma FARDC na Wazalendo ku migwano yabaye no musi wetu tukanatsindiye mu shamba z'igihugu endelee kufanya kazi muri ino chama ke mu nkunde ndababwira ibijanye n'imigwano yabiye kubatia nguvu micungano rihanamiye President Rusizi hejuru yayo bumvikanye imigwano liberation kwanza kiguru abo babagavye ibitero nabo babagabwe ko mwende nabo vile vile
tuyibabike tukazobibaha ule mwenye ndasema murudie nyuma ibigiye bitandukanye cyane ndio kumurudisha tu yeye byabaye ngaha muri Plaine Dora gushikira ko hakuna kugira iyo sani turabasha kumenya uko ibifashe nuko vyagenze twarababwiye neza yuko tutazigira atugoheka kubatoreza amakuru y'ukuri ino nkuru muyimbaze ndaza kubatoreza ndababwira ivyo muri Plaine Dora Rusizi uko ibintu bimeze nuko ibintu vyari vyifashe ku munsi wejo aho novuga yuko imigwani idasanzwe yongeye kubugwa ngaha muri Plaine ya Rusizi nkuko amakuru yacu abandanye vuga ndetse bukabandanya yaravuga yuko igisirikare cy'ubundi FDNB FARDC na Wazalendo bariko bitegurira guhasha umwasi ngaha muri Plaine Dora Rusizi aho bariko baravuga neza yuko uno muhari w'inyeshamba z'u Rwanda M23 RDF ngo wabyimbije ngo gatuza ngo rero nk'umuti wabo ngo uri kuziko umwanya barashobora kubavuguta ndetse bakabababaza mu buryo ubucanke ubundi nuko nivyo nababwira kujanye nivyo muri Plaine Dora Rusizi mu micungararo yaho nta byinshi ndashobora kumenya ariko nindahamenye ibindi bisumbibi ndaza kuza ndababwire ukuri kwihoraba rero muri kino kiganiro imbere yuko ndabashirira mu video y'umusesanguzi adasanzwe video y'umwe yakoze ama analyse akomeye cyane avuga ku bijanye n'ibihano vyafatiwe Joseph Kabila mu nkundire manze ndababwire imwe mu ncamake y'amakuru nari nababiye kugira ngo mubandanye mumenya uko ibintu byifashe nubugira kandi igisirikare cya FARDC chongeye kurasa ubwato bw'inyeshamba z'u Rwanda RDF bakoreje Sukhoi SE-25 muri Lake Kivu. Lake Kivu ifatanye igihugu cyako n'igihugu cy'u Rwanda. Tuvuze yuko uno munsi FARDC yongeye kurasa ku butaka bw'u Rwanda kugira ngo ibareme mu boye babeti niho turi naho turaja rero mwumve ko bifise ico bivuga nta na rimwe leta y'u Rwanda igira ikivuze ku bijanye n'iraswa ry'abasikare babo baguma baraswa babwiye abarashwe n'abarundi muri Cohoha naco bavuze abarashwe ryari muri Kivu nyene bari mu bwato bazanye Vitalima naco bavuze nuno musi abarashwe bazanye ibigwanisho n'abasikare baje muri mu buraruko bwa Ijwi Nyambatari groupe ya Ijwi mwumve neza yuko ibintu bigikomeza gukomera ibintu biracyakomeye kandi ku rugero rudasanzwe kandi abantu benshi badashobora kwiyumvira ko rero ngaha muri Ijwi FARDC kabisa ya zionyesha banyo zayiko ziregeza FARDC ironka makuru yuko ariko barerekeza Ijwi izana ibigwanisho rutura izana Sukhoi yari bazi bitaduga hejuru yiberanguza hejuru maze iturira buno bwatinyisha amazu Rwanda zose zari ziriyo zahiye ziratokombera n'inkoho bari basanzwe bafise nkuko amakuru yacu abandanya abivuka muri kino kiganiro kandi nababwiye neza ku bijanye no mu Minembwe aho twabwiye yuko umuhari w'inyeshamba z'u Rwanda RDF M23 MDP tugwaneho riditabara basigaranye ibice bibiri gusa kwijana ya territoire ya Fizi nkuko amakuru tumaze guronka avuga neza yuko ibice 98 byamaze kuja mu maboko ya leta Kinshasa inyeshamba gisa nuko atamaguvu zigifise nko amakuru yacu abandanya abivuka muri kino kiganiro kandi nababwiye byinshi ariko reka ndababwire kubijanye n'umutahe wo gufata Joseph Kabila bivugwa neza ko amaze kuba usohorwa na leta zunze ubumwe zambika ntiturashobora kuvyemeza kubera ko tutararonka icanditse kandi turonka icanditse tuzatubabwire uko ibintu bimeze ndetse nuko vyagenze muri rusangi rero ivyo nagomba kubasangiza muri make n'ivyo muri rusangi mu nkundire mu cyone subscribe kwa tarabikora mu cyone no kuri akamarika kirabashiramo ya video mukurikirane ukungene Joseph Kabila agiye gufatwa umwanya n'umwanya. Yes ndibaza murumvise uno mu Kongomani ingene yari karavuga ivyo rugamba ndetse agashimira cyane ubwitange nubwira n'ubukirebutsi yabonanya abasirikare b'abarundi abasirikare ba FARDC n'abazande ku migwano yabaye no munsi ndetse banatsindiyemo inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda muri ino camake mu nkunde ndababwira ibijanye n'imigwano yabereye mu micungaro rihanamiye Plaine Dora Rusizi. Plaine Dora Rusizi hejuru yayo humvikanye imigwano ariko ntiturabasha kumenya abo babagavye ibitero ndetse nabo babagabwe ko ibitero niyo mpamvu ino nkuru tuyibabike tukazoyibaha ku munsi weje kugira ngo mushobore kumva ibigiye bitandukanye cyane
ni hano dusozere kino kiganiro kadushimira ko dukurikiranye tubasaba kugira subscribe like partage commentaire ni ciao ciao